Kwigenekerezo rya 5/0 uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka NITERETSE Emmanuel Sinzohagera yararongoye inama aho abakenguzamateka bize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro riringaniza gushasha imbibe z'intara amakomine amazone hamwe n'imitumba canke amakarti. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Martin NITERETSE niwe yari yarungitswe na Reta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze Umushikiranganji Martin NITERETSE yarashikirije ibijanye n'akamaro k'iyo nteguro y'ibwirizwa nico izaniye abenegihugu. Bimwe mu byo yashikirije yavuze ivyo gushigikira no gukomeza umugambi wa Reta wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, kwegereza abenegihugu imirimo Reta itegezwa kubarangurira, gukomeza intwaro rusangi n'intwaro ibereye, korohereza abenegihugu cane cane abarimyi n'aborozi kugira ngo baronke aho barangurira imigambi yabo n'ibindi. Icatumye Reta y'u Burundi itegura rino bwirizwa ubwa mbere gushigikira no gukomeza umugambi wa Reta wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu mu guha amakomine ububasha n'amahirwe angana yo kuronka uburyo amatagisi n'amakori, uburyo bukwiye bwo kurangura imigambi y'iterambere rusangi kugira abenegihugu baronke ivyankenerwa vyose bakeneye kandi hafi yabo batarinze gutama kuruha canke gukoresha amahera menshi. Ibicije ku makomine Leta iserukirwe neza kandi hose imirimo imwe yahora irangurirwa abenegihugu irangurwe n'amakomine mu mazone no ku mitumba. Atwifuza ko ibikorwa bitari bike vya Etat civile n'ibindi byokorerwa mu mazone hako biguma muri komine. Iyo nteguro y'ibwirizwa itegekanya ko igitigiri c'intara kiva kuri 18 kikaja kuri 5, izo nazo zikaba ari Buhumuza, Burunga, Bujumbura, Butanyerera na Gitega. Igitigiri c'amakomine kikazova ku 119 akaba 42, amazone yahora ari 339 akazoba ari 451, mu gihe imitumba n'amakartie nayo yahora ari 2910 ubu ikazoba ari 3344. Mu myitwarariko n'amakenga yabo abakenguzamateka barashatse kumenya aho Leta igejeje gutegura amategeko merekeza y'iryo bwirizwa na rijya rizoja mu ngiro mu mwaka wa 2025. Barashatse kumenya kandi ko hazoshigwaho inama z'amazone nka kurya biri mu makomine. Abakenguzamateka barashikirije n'icifuzo cuko hoshigwaho ibizofatirwako kugira ngo umuntu atoregwe kuba mustanteri kuko komine ariyo iterambere nyamukuru rizoba rihagazeko. Nyakubahwa Umushikiranganji ndiko ndaraba ingene amakomine mwagiye muyatandukanya, turabona yuko hariho amakomine amwe usanga yiharije uburyo bwari busanzwe ari ubw'intara. Aha nagira ntanga kararo ngirwe ko dufate intara ya Mwaro. Dufashe intara ya Mwaro tugiye kuraba ama infrastructure socio-economique ahari turasanga ari 25, aho tutavuze amabiho abarimwo akorerwamo ibikorwa by'amakomine. Tugiye kuraba twasanze komine Mwaro igumana ama infrastructure socio-economique agera ku 22 kuri 25. Nukuvuga yuko komine Nyabihanga isigarana 3 gusa. Nyakubahwa Umushikiranganji ikibazo canje nagoma ndababaze mbega none ayo makomine atanakimwe asigarana muri Reta mutegekanya iki kugira ngo ayo makomine noneho azoje ku rugero rumwe igihe muzoje kugira yama evaluation de performance ntimuzovuge muti iyi komine ntaco yakoze kubera habayemwo irigabangana ry'amakomine. Kwegereza ubutegetsi abenegihugu je nkagira nti suko abenegihugu basanga mu stanteri hafi
basanga shodo zone hafi habwo nuko icabene gihugu bakeneye kironka batarushe batiriwe barafata izo ngendo zose. Iri bwizwa kandi ishwa mu ngiro ryaryo rizosaba yuko haba yandi mabwirizwa n'amategeko, iteko rigenga amakomine, iteko rivuga ingene intara zikora, iteko rivuga imirimo y'uburongoye zone, kandi twumvise ko motivation mwashikirije uburongozi bwa zone aribwo buzoba bwegereye buri hafi y'abenegihugu, mvuge ndabikivuge neza, buri hafi y'abenegihugu. None kwiri bwizo ezoja mu ngiro, izotamaja mu ngiro mu 2025 n'umunsi wa turi mu 2023 aya mabwirizwa aza kurishira mu ngiro mbwejehe kuyategura. Umushikiranganji Martin NITERETSE yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo by'abakenguzamateka. Ari ibibazo sevre biriho bijanye n'aya mabwirizwa. Amabwirizwa navuze hariho ibyo turiko turiyumvira ko mugabo hariho n'ayandi mabwirizwa tudashobora gutora cyangwa tugira amadraft iri bwirizwa rwa organic itaraboneka, kuko twoba tugiye gukorera kuri draft nayo izanye indi draft bica bigorana. Iyo shiba travail double hari wa community twe twatanguye mugabo na disiswara twarahagaritse kuko twavuga tuti au niveau ya parlement ituzi impinyanyuro bazodushirira ko kungene bigenda. Mugabo hariho yandi mabwirizo nk'irya transfert de compétences nk'iririndi ya fonction publique communale n'ayandi adasaba ibintu byinshi cyane birefera kuri ibwirizwa turiko turabikora kandi baza ko bizogenda neza. Irane do meme na loi sur le code électoral navyo nyene turiko turavyumvira kuko mugabo naho dushobora kwavansa ibitaraba promulgué. Nuvuga ni chantier ndende cyane mugabo uno mwaka uzohera ibitari bike tumaze kubikora. Iri bwizwa turiko tugiruka ko cyane kugira riboneke kugira ntuze la CENI ironke outil de travail pour 2025. Cyo gituma nifuza yuko n'imiburiburi ku kwezi kohera byamaze kuba promulgué. Ndiko ndanaraba n'abandi bazohindura. Efisa ama implication menshi dufate nko muri santé hariho province sanitaire, justice hariho ama circonscription y'ama TGI n'ama parquet yayo, amakuru d'appel n'ibindi. Tugenda muri education hariho ama DPE muri agriculture ama BPAye, ibintu nk'ivyo hazohinduka ibitari bike mugabo nibaza ko tuzogera aho tujya applica 100%. Vyinshi vyahindutse kandi twashoboye kubikorerako. Nibaza ko hazogira n'ibindi bihinduka kuko nka fonctionnement du cabinet dushaka ko nka gouverneur nka karorero atabuye mu gouverneur dufise uno munsi. Dushaka ko turonka gouverneur agira plan d'action y'intara kandi akayishira mu ngiro Reta yamuhaye uburyo. Nivyo twifuza kugira commune be pour le développement mugabo au niveau déconcentré naho bayo bafise ingufu cyane cyane kwabura amatari. Kubura amatari uno munsi afise budget de fonctionnement gusa nayo nyene sinibaza ko ipanze neza. Hanyuma tugaca tumusaba ibikorwa byinshi by'iterambere acakora iki acagira ngo mobilisation mu banyagihugu acayiruka abanyagihugu mobilisation contribute ni sawa ni logique nzize gukunda igihugu mugabo twora bukungene hari baboneka uburyo bukwiye nkuko ama projet d'intercommunalité tuya des appuis hakaboneka n'amapui consistent agenda muri development ya intara mu mugambi buramatari yateguye kandi Reta ikabishiramwe ingufu nyinshi cyane. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganji iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba ciyemezwa n'abakenguzamateka